mu nyuma y'urupfu rwahoze harongoye igihugu cy'u Burundi Major Petero Buyoya bamwe n'abandi rero bagize ico bashikiriza mu mugambwe Radebu. Mukuru w'uyo mugambwe Jean de Dieu Mutabazi avuga ko bisa nkuko harimwo igifungu kuko ngo yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi mbere yahora ku kazi yari yashinzwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Mali. Avuga ko mu minsi mikeyi iheze ubuzima bwo yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi bwari bwifashe neza, ngo biragoye rero gutahura urupfu rw'uyo yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi. Hari n'ibindi byinshi yashikirije ku bijanye n'urupfu rw'uyo yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi. Reka rero ndabareke mu vyiyumviririze. Iyo nkuru twarayumvise yuko Major Petero Buyoya yapfuye ku itariki 17 z'uku kwezi. Mugabo tutegezwa kumenyesha abarundi n'amakungu yuko iyo nkuru twayakiranye amakenga menshi. Ubwa mbere turazi neza yuko yari yarakatiwe umunyororo ukuzoherayo kuvyerekeye abishe Ndadaye nabo bahora bakorana, eka ngira ngo n'ibindi nandi mabi yose yaciye akurikira aba amabi yerekeye intambara, aba mabi yerekeye gusinzikaza hagati y'akazi na muntu. Twebwe rero twabyakiranye amakenga menshi. Hanyuma ikiri naco tukaba caduteye amakenga nuko twe twaheruka ku masanamu twabona tubona umengo afise amagara meza, tukajya tubona umengo uwo rupfu ni giturumbuka. Hanyuma rero n'ikindi caruteye amakenga, murazi neza yuko yaheruka gutanga imihoho mu mabanga yari yarashinzwe mu ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu vya Afrika oyiwe. Hanyuma abatari bake baravuga ati agiye hatari bwagere kubera hariho ibintu byinshi asanzwe azi, hari ibintu byinshi asanzwe azi we n'abari muri chef d'état major yamushikanye ku butegetsi mu 1987. Ibyo rero hakaba hari ibintu byari bikenewe yuko abarundi n'amakungu bamenya. Hama rero hariho n'ibyo yarazi ku byabaye 1993 byatumye nyene akatigwa, ntihari bwarenguke. Murazi neza yuko yavuze yuko yariko aritegurira kuzokunguruza urubanza. Hanyuma rero hariho n'ibindi bya kudeta yagize 1996 aratembagaza president Ntibantunganya, naho ntaco ari bwavuge. Eka no mu 2015 naho nyene nta kintu yari bwashikirize ku vyabiziko. Mu bintu rero twebwe tubona mu matariki yagiye arerekana neza ahantu we aseruka gose ni muri iyo kudeta yamushikanye ku butegetsi 1987 n'indi kudeta yamushikanye ku butegetsi 1996. Mugabo hariho amakudeta abiri yagiyemo atamushikanye ku butegetsi, ni iyo yo muri 1993 hamwe no mu 2015 kubera abatari bake barazi yuko yahora ari mu bantu bashigikiye cyane zimwe za Senarede, kandi yari yashigikiye cyane ya kudeta yo mu 2015. No kuvuga rero agiye hariho ibintu atavuze. Ego agiye hari ibintu byinshi atavuze, ariko rero bamwe mu bavuga, hari abavuga ko ari we yashikanye, ari mu bashikanye Burundi ku ntambwe ya demokrasi. Iki coco ntacyo mwo kivugako? Imbere yuko ico ndacishura, abantu ntibibagire yuko mu bisanzwe mu bindi agiye atavuze ni mu vyerekeye ubwicanyi bw'agahomeramurwa bwabaye 1988 ku vya Ntega Marangara. Eka n'ijya myaka 10 y'ingwano yakwirikiye igandagurwa rya nyine icubahiro Ndadaye. Murazi neza ko hariho intuze ubwicanyi bwaciye gukurikira. Ivyo byose agiye
ataca bivuze ko ataca avyireguyeko mugabo urumva nta kundi hanyuma ico kibazo warubajije yuko hari bavuga yuko yoba yarafashije guteza intambwe Uburundi mu vyerekeye demokrasi twibutsanye iyo ibwirizwa shingiro 1992 ryavuye nukuvuga hari hahejeje kuba ico bise discours de la Baule nukuvuga ico gihe Ubufaransa bwatwagwa na François Mitterrand niwe yari president w'Ubufaransa hanyuma ategeka ibihugu byo muri Afrika ibihugu basanzwe bafashanya yuko kugira ngo umuntu aronke imfashanyo azotegerezwa kwemeza demokrasi kwemeza n'imigambwe myinshi hama rero benshi ico gihe abakuru b'ibihugu baciye babigira mugabo twebwe ico gihe mu 1992 igihugu cy'u Burundi catahwaga na Major Petero Buyoya araheza arashinga umugwi ujejwe kwandika ibwirizwa shingiro ryemera imigambwe myinshi mu barimwo harimo Ndadaye Melchior hama rero abona yuko muri uwo mugwi asa nuko ari inkehwa kandi bashaka kumutegeka ivy'umugambwe Sawanya-Frodebu utamutumye hama rero aratanga imihoho hari ibintu rero vyerekana yuko twebwe uko twari tubona iyo intumbero iyo twari dufise atari yo Major Petero Buyoya na iprona y'ico gihe bari bafise arico gituma rero twavuga yuko ivyo bavuga habaye igitsure c'ico gihe nukuvuga ntivyavuye ku mutima. Major Petero Buyoya yaranatanguje ubumwe bw'abarundi mbere aranashingisha icibutso ico cibutso mbere uko ukwezi kwa kabiri kugeze genekerezo rya gatanu n'ubu kugira kugere bama bavyibuka aha ntimubona ko ari ikintu gikomeye yakoze ku gihugu cy'u Burundi nk'umukuru w'igihugu wa kirya gihe twebwe burabona abatari bake twagendanye uwo munsi barakuze kandi iyo uri kuritegereza umuntu uraraba ijambo ashikirije ukongera ukaraba n'ibyo akora igiti ukimenyera kuvyo cyane twebwe rero twitegereje Major Petero Buyoya n'abandi bari kumwe twarabona yuko ivyerekeye umwe bw'abarundi bavuga kari akarimi mbere n'igihe twari mu myiyamamazo y'93 twaravuga tuti abo baporona ivyo by'ubumwe bw'abarundi babivuga ku karimi twebwe twabona yuko karakarimi n'ahandi iyo byari kuba ari ibintu bivuye ku mutima ingorane twagiyemo kuva 93 no gukurikira ntizari kuba kubera benshi baribuka ibyabaye 93 ni byaciye bikurikira ni ibintu byabaye ubwicanyi bw'agahoberanwa benshi baribuka n'ubwicanyi bw'abanyeshuri bo kuri kaminuza 1995 n'ibindi byinshi byakurikiye tubona yuko ivyo bintu by'ubumwe bw'abarundi bavuga karakarimi koko. Hanyuma wahoze arongoye igihugu Major Petero Buyoya yarasubije ubutegetsi mu mahoro n'umutekano umukuru w'igihugu Domiciano Ndayizeye ico gihe ibi ntibimenyerewe cyane muri Afrika kugira ngo abusubize mu mahoro n'umutekano aha ntimubona ko yari intwari Major Petero Buyoya ego hariho ababivuga yuko yoba yashikirije ubutegetsi ku bushake bwiwe mugabo burya twebwe ntituvyemera hari ikintu burya muri politique ico bita principe no kuvuga uraraba ico bita rapport de force ukaraba inguvu uko zimeze imbere yuko ukora ikintu Major Petero Buyoya nko mu masezerano y'Arusha yagiyeyo akwega amaguru kubera nimba muvyibuka neza igihe hagize kudeta mu 1996 ibihugu vy'aka karere byaciye bishiraho ambargo no kuvuga ntuzeye igihugu baciye bagihebera ivomo barazibira imbibe hama rero igihugu kiraja mu ngorane z'ubutunzi bwe bikomeye gushikaho atinda akembera kwitaba ibiganiro mugabo ntavyo yashaka icya kabiri muribuka neza yuko hari abantu bagiye baravuga ati naho habaye yandi masezerano yakurikiye yo guhagarika ingwano ngo byavuye ku mutima ngo abagwanyi bico gihe ngo nta gipande cy'igihugu ngo bari bafashe mugabo burya baribagira neza yuko
igisirikare kimwe bita aba ex-FAB byari byananiranye yuko kigarukana umutekano, aricyo bituma mu kwitaba amasezerano yo guhagarika noze ingwano kwabaye ukugondozwa, haba amasezerano y'Arusha, haba amasezerano yo guhagarika ingwano. Twovuga yuko habaye ikintu cerekeye rapport de force, umuntu akavuga ati jewe nta kundi ifise atari ugusinya aya masezerano. Ntibagire rero ngo ni ikintu c'umutima mwiza cagiyemo ca Major Petero Buyoya canke abo ba ex-FAB bari kumwe. Ninaco gituma rero igihe umuntu ariko aravuga ikintu azokwame yibuka uko byari bimeze ico gihe. Mu muryango wiwe w'amaraso baravuga ko ashobora gushingurwa mu gihugu cya Mali, kubera iki atozanwa gushingurwa mu gihugu cyo cy'amavukiro arico Uburundi? Ico nshobora kuvuga nuko gushika uyu munsi ibivugwa bica ku buhinga ngurukana bumenyi. Nta bintu twovuga yuko bimwe bita officiel, no kuvuga ibintu bizwi. N'umubiri wa Major Petero Buyoya ntawuzi aho ugeze, ntawura witegereza, sinzi ko hariho n'abaragaragura ngo bamenye koko ivyo ari byo. Aricyo bituma umuntu agumana ayo makenga yobanza agaheza akamera nk'urorereye gushika umuntu azomenya ivyo ari byo. Reka Jean de Dieu Mutabazi, mukuru w'umugambwe Radebu, ndabasezere ndabifuriza Noel n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2021. Najewe nyakubahwa mumenyesha makuru, nongeye gufata aka karyo kugira ngo namwe ndabifurize Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2021, nongera ndabifuriza abariko baradukurikira bose.